wowe ndagufite ivuga kuko nakunumvise Madiba asuzuguza igitsina gora kuvuga ati Esther je yarandondeye ngo kurana ngo ndumustar afise ubustari nyako uhabwo umukobwa mwiza uratagase ora kuno wahindutse ugati ko ngugiye kumurondera ngo Mr Madiba nta bwiza afise n'amafaranga afise ukakura ngo amafaranga mu mufuko ngura Muhammad kugira muryamane ivyo nibiki wakoze Esther twari dukundanye nasanze mensi namukunze kubera ubustare bwiwe oya yarankunda nanje naramukunda Esther reka kuba wibesha Madiba nta musimwe yagukunda wati ko aragukunda ntiyari kugutererana mezuko wana ukuntu wanze kononekara ntiyari wati ngo rikara guterana mu bwo buzima umusaza gwati nje kurondera ihaki ya mwene yamushikanje wana ukuntu yamugize yaramukubise habo gwati Madiba sumuntu ntabwo ni shetani gwati ngo aragukunda urukundo nyabaki kuko araza gwati ko ngo nije namutangura nasanze ari suge ariko yama amafaranga ngo wamuhaye amafaranga nawe guha umwana umva ugasuzugura abakuze bwati nice mundonderere Esther umukonse ndikunda gukonse nk'umududa mugenza sigikunda gutuka bwati nice ngo ashitse ngo asuzuguza gire no Esther uri umukobwa kuze umukobwa mwiza nta mariage wobura nta rugo wobura gwiza kandi ukubaka rukaguma sibyo raba ukuntu bumerewe raba ukuntu bumerewe ubu ntago vuga ati ndicuza nda ibintu nakoze bwati agufise ku mutima musaza wo yavuga ati basi ntavyo nzi ko Esther yatwaye inda musaza we yaraje arabivuga sibyo avuga ati mushikanje afise inda nujya musuja mu bitero yaramubwi ariko yagize avuga ati yambwiye ati ingo basubire ku mushikanje ari mu bitaro agomba vyarameze ataragera yararahira gati ngo arimenya ngo nzoza nta mwanya mfise urumva ko kantu nzoza nta mwanya mfise agati uko agufise ku rukundo ni ari kuza urumpuna kuze Esther wajyageze iyi situation badada batangwa kwicuza bavuga ati ndababazwe n'ico kintu ndabaza n'ico kintu umukobwa mugenzanje ibintu wagiye gukora si byiza nta kuntu gwatira umukobwa ngo ufashe amafaranga uhaye umutipe ngo mugire ibintu by'amapompopo ni ibintu nyabakibyo Esther umukobwa mwiza uri umukobwa mwiza nta rugo wobuze ariko raba aho ntago wicuze umviriza waje kubera tubazanye kandi nk'inshuti nawe vyo gushikira urukurantu Esther sindikunda gutwenga mwana mama sindikunda gutwenga kuko bwati ndikunda gutwenga naza ngahimbira kamera nari gutwenga nkavuga amajamo sindikunda gutwenga kuko umukobwa mugeze ndikunda gukonseya sibyo uri umukobwa mwiza vyagenze guta bwati ngo namubonye ngo numustar yabati ngo wamusaze muri shooting ngo karashutiganye bara makomedi yiwe umubwira ati ngo uramukunda uramuha amafaranga ngo muryamane ivyo nibiki wakoze ibyo nibiki wakoze bwati yuko nguze guha amafaranga umuntu muryamane hafu after aje gwati akumara amaze akubite musazawe Esther no kuri icyo kintu cyarambabaje hirya yacu nicaye na musaza twakavugana gwati jinda keneye uko uwo mpuza na Esther aje tuvugane tuyaginda mubaze ibyo bintu yabikoze ku mpamvu kanaka nawe ati umuhungu special afise ibindi abantu bangu badafise abo bati ngo ndamuhaye amafaranga kugira mugire pompopo Esther nk'ubu kazoza kawe kari he kazoza kawe kari he ubu kufisinda ubu numva ngo arugomba uvyare kuri 5 mois bye kugenda kuko iki uracari muto watwaye inda hataragera goti wagomba wibaruke hataragera goti akufise ku rukundo ariko gusanga he kwa muganga akakura vuga ati uko ego basi naho ntamukunda reka basi nkunda umwe akunda basi ikibumba ufise mu nda nta mutima gufise ko nta n'umutima afise ku mwana Esther sivyiza Esther je ndumva ngo arankunda ngo naje namukunze je nibiki n'uruvuga ati kura camukunda Madiba Jenda chamukunda none waje kuntuka cyane ndakubaze waje kumpanura cyanyuraza ububabare ko ndumva canyeje n'umugabo wanje waje kutwinjirira Esther ufiriza ntundudiza amashetani ufise umugabo wa he Madiba n'umugabo wawe wowe n'umugabo wawe atazi ukuntu bagiyeho kuno mwana nose aha ngira uramuhuza kunama ugati ndakenera muri Madiba aramaze kukura no kunumerewe igihe uja mu bitaro yarigeze aza kangubatse kukuraba ariko mana kwako bako dafise umutima mutibuka amasantima na ugifise ko kuriwe ariko wewe nta n'icyumviro ngo aracankunda ngo umugabo wanje mana we Esther cyanko yarakuroze andoga nkande je nta bwenge mfise namukunze uko ari kose n'ubustare bwiwe mama samaha Esther kumukunda ni kimwe niba ari karagukorera n'ikindi kintu raba ukuntu bari kugira ibi bintu aguhangaisha mu ibarabara namusaza waje kuvuga kakubita
Estera ndaba ibintu uri kurakora ntago ari byiza iyumvire kazuza ku umwana igeze muri 5 mois umaze kugurira iki cyo mu bebe umaze kugura iki cyangwa kuri we hayi imbere y'umuryango n'umusimwe urabona ngo yegera kujya musiramunya musaza wavuga ati ngo mushikanje aragwaye ari mu bitaragomba byara amezi ataragera ingo basumuraba yagukeneye ntihigeze yumvira benshi ubwo ati ngo araje Esther ngo n'urukundo nyabakavuga ati ngo mapenzi nikizunguzungu refansi ibi birarenze Esther ariko nubona umva n'imihano niko ndaguha zicangazi gasirukira ngaha zishangazi gasiruka Esther ukuri kurabaze ko kurakiza kandi ndavuga nkirengana na kuntu umukobwa mugenzanye ukurona uraribikirwa ndiko ndakubwira ko nturi kuratahura afa abakobwa bagenzi baza kuraba video ndakene mufashe na kumanura umudada niko bambwira ibintu hago bicanga bigasiruka ngavuga ati ngo jewe ibintu bibiri Esther sibyize umuntu ataje kukuraba umuntu atazi inda ikuze gute mwayo mezi atazi wambara iki ugiki urumva ati ngo aracamukunda aho utamanuye kera ubu ntuje kumanura ariko nikubizi Esther iyo ndakumenya kare nari kuguhanura sibyo nari kugaranga ngo ati ibi bintu ndi kuracamo sivisa nta kurufata ngo amafaranga uri kumuwe mu tipe kugira murarane ngaho usanga uryohewe n'iyi mizigo ugenda utwaye yiwiwe imikoshi yagusigiye wowe Esther urambabaje jenshi amenda kubwiye urambabaje navuga ati ko notwenga nogira nteme urambabaje ku bintu ukora hamwe umuntu agukorera ikibi umenga gufume maso umuntu agukorera ikibi atabyibona wona ukuntu wahindutse ukuna kubona ku mafoto jeje sinza kugatsi kuna gucoye urazi musaza kuna gukunda urukunda gukunda hamwe na tatu agushira mu mugogo wati uyu ni mushikanje nta muntu nkunda mu buzima nka mushikanje na mama wanje ariko bo byose ntabyubona ubwo bati aho ndamukunda nkunda Madiba ibyo ni biki Esther ibyo ni biki kona kubajije ayimda kigeze muri 5 mois ufise ikici y'umwana utegekanije atakuba bucira ngo arankunda nanje ndamukunda yuba gukunde kwa muganga yari kuza kukuraba uyu muziko yagusigiye gwati wamubwiye ati yakubwiye ati ngo yagusanze uri sugi wamufuha aya mafaranga nabaguha umwana urumva iryo jambo cyangwa kubwa ati uri kuri suzuguza umuha amafaranga umuhungu amafaranga yakubanye menshi wamubonye kwiki ujya Madiba gwati kumuha amafaranga ujya mu ryamana umviriza mbabarira umwana n'uw'igihugu sivyo nzomuvyara hama imana nizi nzomwambika gute nzomurisha gute umwana n'uwa Madiba ivyo biragusha hama ufata inzira yakuzanye je sinkeneye kuzura umvugisha menshi n'ububabare nifitiye umviriza Esther umwana kuba w'igihugu ni kimwe nibi bikura kubako n'ikindi sibyo Esther ndavuga nkirenganira ahubwo ikintu shaka nkore wowe kuri wowe ndavuga ati ndagufashe mu sada wanyu basi wowe mbabarenga tu basi ndaguhuze na Madiba basi muyage sibyo mwivugane nk'umubyeyi nka mubyeyi mugenzi we muyaye kwizwe ntago bindaba sibyo basi ndabahuze nawe muyage sinzi nka Madiba ati yuko wowe uje wenyene mwo kuvuga ati mugahuza kuko nigihe mwari kumwe mu gitanda niwe mwari muri kumwe ariko gihe musaza wawe ati niko ati musaza we niwe aza kumbwira ariko nibaza ari wowe gira byo kwemera sibyo nyemere basi ndavuga ati ndagurondere Madiba ndabahuze nawe mwivuganirire genda umuhamagare niyemera ni Imana ni sawa refansi nzo nahura n'abantu bafise amanyama navuga ati yuko ni naho babashikiye n'ikibazo ibintu ntibatahura refansi jewe nk'inyishu media nzogeragezwe ko konse navuga ati menga afise amanyama abomenga ariko ndamwijeje ngo ndiko namusuzuga sivyo ariko ndagereza kugene ko muhanura reka ndamurondere Madiba basi biganire nk'umuvyeyi ko wundi niba tujya musije chance aja hagati je musaza we niwe kundondera jewe iyo azamushikiwe twari ko byihereza reka ngerageze ndamurondere Madiba bagire ntebivuganire nk'umuvyeyi ku wundi sobe nizimya kamera gerageze ndamurondere Mr Madiba